Bakunzi ba Radio Kadoza FM ndabahaye yambu kandi mwebwe mwese muguma mukurikirana ibiganiro vyacu. Ubu rero turinje mu kiganiro kidasanzwe, ikiganiro categuwe mu ntumbero y'indwi yahariwe kwipimisha indwara zitandukanye. Izotangura guhera itariki 21 gushika 25 munyonyo. Ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Kadoza FM ifatikanije n'ikigo ANSS gifasha ugutandukanye abagendana umugera wa sida. Kuva mu mwaka rero wa 2022 isi irahimbaza indwi yahariwe ukwipimisha kubiza. Mu bahimbaza iyo ndwi Burundi ntibwasigaye inyuma. Ni muri iyo ntumbero rero ikigo ANSS gifata mu mugongo abagendana umugera wa sida mu buryo butandukanye hano mu Burundi, naco kitasigaye inyuma mu gutegura no guhimbaza iyo ndwi. Hano muri studio rero ndi kumwe na muganga Paulina Nkuru nziza akorera mu kigo ANSS. Ndabaha ikaze. N'amahoro. Ndi kumwe kandi na Jeanne Kabanga umuhuzabikorwa mu kigo turiho. Ndabaha ikaze. Amahoro murakoze. Ego ndi kumwe kandi na Ingrid Sikitu umuhuzabikorwa muri PAS ariyo huriro ry'akarere k'ibihugu vyo muri Afrika yo hagati no mu buseruko. Ndabaha ikaze. Murakoze. Abatumire rero bakaba bagira batuyagire kubijanye n'indwi yahariwe kwipimisha, batuyagire n'ivyo ikigo ANSS hamwe na PAS baza bikora ngaha mu Burundi. Ndabatumiriye rero kuza gukurikirana kino kiganiro kidasanzwe. Mukanyi sase batumirira amate ce twinjira mu idonido ya kino kiganiro. Kubaha ikaze bakunzi ba Kadoza FM mu kiganiro kidasanzwe. Ariko imbere yuko twinjira neza mu idonido ry'ikiganiro cacu, reka umuhuzabikorwa wo mu kigo turiho Jeanne Kabanga abanze atubwire mbega ikigo ANSS ni ikigo kimeze gute, catanguye ryari? Murakoze cyane. Ikigo ANSS ngira no kivuga mu majambo yose mu nkundire mbanze ndakivuge mu gifaransa ndagisubiramo mu kirundi. Ni Association Nationale de Soutien aux Personnes Séropositives et Malades du Sida. Ico kigo rero ni kigo cihaye novuga ihangiro ryo guhimiriza abantu bose kwikingira umugera wa sida no gufasha abamaze kuwandura abawugendana kugira bagumane amagara meza bongere bagire iterambere mu miryango yabo. Ico kigo novuga ko cyabonye izuba mu 1993. Murumva ko kigiye guhimbaza imyaka 30 aho umwaka utangura w'2023 uja kuzira. Cari cihaye novuga ni hangiro. Iryo hangiro ryashika mu 2022 yari gihaye hangiro yuko ata Murundi yoba akivukana umugera wa sida, generation sans VIH mu Burundi meme no mu karere turimwo. Mumvise ko hariho ihwaniro ry'amashirahamwe ryitwa PAS, naho nyene ANSS yari mu yandi mashirahamwe aja mu iryo hangiro ryuko mu Burundi no mu karere kadukikije ata muntu yosubira kuvukana umugera wa sida, kandi abamaze kuwugwara nabo bogumana amagara meza. No kuvuga yagiye muri ya ntumbero ya onisida yuko mu 2030 95% b'abantu babamenye amagara yabo, no kuvuga bipimishije. Muri abo abasanze bagwaye 95% bakaba bagiye ku muti. Hanyuma muri abo bari ku muti 95% bakaba atamigera bashobora kubona mu maraso yabo, kimwe bita suppression de la charge virale. Eko mu majambo make nuko novuga ANSS. Muratubwiye mu majambo make ikigo ANSS. Mbega abariko baratwumviriza bo kumva yuko ANSS ifise ibisata ibihe nyamakuru ifashamo? Eko murakoze.
nashaka mbere nshake mbanze ndababwire ANSS ifise amashami mu ntara novuga irafise ishami ryayo mu Kirundo, ikagira ishami Igitega, ikagira ishami Imakamba, ikagira ishami mu Rumonge, n'iri shami riri Bujumbura ariryo ryitwa Turiho. Mwaye mashami yose anovuga ni na antene afise ibisata bimwe, intumbero zimwe. Irafise igisata kijejwe guhimiriza abantu mu banyagihugu, kubigisha umugeri carico, kuza kwipimisha. Ikagira igisata cyo gupima uwo mugera wa sida, hariho n'izindi ndwara turaja kubishikira. Ikagira igisata cyo gukurikirana abagendana umugera wa sida mu kubavura, mu kubaha imiti. Nagomba ndabamenyeshe yuko ANSS centre Turiho ariyo ico gisata ca mbere cyatanguye gutanga imiti ipfufahaza mu Burundi. Urumva ko ANSS yabaye imboneza kuva kera. Hama hariho rero ikindi gisata novuga nti ca accompagnement psychosocial cyo kuremesha abagendana umugera wa sida kugira ntibihebure. Hakaba igisata cyo gufasha imfuvyi novuga nti ni réduction d'impact ya VIH, kugabanya ingaruka mbi zoshikira abana zivuye ku mugera wa sida. Hariho igisata novuga nti cyo gukurikirana ku munsi abo bantu bagendana umugera wa sida, kuraba ibipimo, kubagirira ibipimo laboratoire, analyse y'ibipimo. Irafise laboratoire ikomeye, harimo niyo kuraba urugero rw'imigera mu mubiri w'umuntu. Hanyuma hariho rero n'ikindi gisata novuga ni igisata communautaire, aho ikurikirana ANSS ikurikirana ibikorwa vy'amashira hamwe mato mato y'abantu bagendana umugera wa sida, bagiye baraja hamwe kugira biteze imbere. Ico gihe rero nukugira muri ya ntumbero yayo yuko amagara y'abantu no gutera imbere y'imiryango, babe bafise amikoro, ntibatungwe no gusaba canke ntibakene gose ngo kubera bagwaye. Urumva yabavuye ikabakurikirana ikabaremesha, mu nyuma haca haza uruhara runini kuko bafata mu mugongo mu vy'iterambere kugira imiryango itera imbere nk'iyindi miryango. Rero ANSS ni ishira hamwe novuga rifise imizi mu gihugu asize communautaire. Ni ishira hamwe rishika mu nzu ku mutumba. Irafise abantu baserukira abagendana umugera wa sida bahurikiye mu iryo shira hamwe, bari ku mutumba baje baratubwira ku munsi ubuzima bw'abagwaye bari hafi yabo ingena bumeze. Ku buryo rero abo baganga ba ANSS bafitaniye novuga nti barafatanye cyane, afise umugozi bafatanya nabo bari ku mutumba kugira ngo uwo muryango w'umuntu agendana umugera wa sida muri rusangi tugume turiko turakurikirana ubuzima bwabo ingena bumeze. Mugenzi wacu iko Jeanne aratubwiye ku vya ANSS. Madame Ingrid mbega yavuze ikintu ca pass ni iki, ikorana gute na ANSS? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Pass ni ihuriro ryegamiye ihuriro mpuzamakungu ryo kurwanya umugera wa sida bita mu gifaransa coalition internationale sida. Hamari iryo huriro ryo ryegamye muri Afrika yo hagati no mu buseruko, kuko ni rimwe mu mahuriro atanu ari muri iryo huriro impuzamakungu. Iryo huriro mpuzamakungu kubera iki passe iririmwo, kubera iki twebwe muri Afrika yo hagati no mu buseruko tuyirimwo, ni kubera yuko ayo mahuriro yo mu bihugu mu turere ategerezwa kurongorwa n'ishira hamwe riri muri iryo huriro mpuzamakungu.
ANSS rero ikaba ari ishirahamwe rimwe mu mashirahamwe 16 agize iryo huriro mpuzamakungu ryo kurwanya umugera wa sida ryitwa Coalition Internationale Sida. Muratubwiye cari co pass none pass hari ibindi bikorwa itereramwo? Niko murakoze sinari bwaheze no kurishikiriza pase murumva yuko navuze yuko ikorera mu bihugu muri Afrika yo hagati no mu buseruko ikabikorera cyane mu bihugu indwi. Hariho u Burundi, hariho u Rwanda, hariho République démocratique du Congo, hariho République du Congo, hariho République centrafricaine, hariho Chad, hariho na Cameroon n'ibihugu indwi. Mugabo rero mubise yuko twe turi mu huriro ry'amashira hamwe ari mu kurwanya umugera wa sida. Rero no kuvuga yuko dukorana dufashanya nayo mashira hamwe nayo rero akaba ari gitigira 200 ari muri ivyo bihugu indwi. Hanyuma rero tujejuki cyane tujeje kurwanya umugera wa sida biciye mu bikorwa nyamukuru bitatu. Hariho ugufasha gutanga les services ibikorwa byo kurwanya byo kuvura byo guherekeza bijya Madame Jeanne d'Arc amaze kutubarira. Hanyuma kandi ivyo navyo rero bigakorwa bisunze ingene ibintu bimeze mu turere urumva ko ari uturere dutandukanye mu bihugu. Ivyo navyo tukabimenya habaye amashakashaka n'igisata ca kabiri. Urumva icambere cyo gutunganya ibikorwa byo gukomeza ubumenyi ububangutsi n'ubushobozi bwo kurangura ivyo bikorwa. Hanyuma rero agaca haba rero ubushakashatsi kugira ngo bamenye batiyamara none ko kurwanya umugera wa sida bihari none ni hehe bikomeye cyane hakeneye yuko umuntu ariho yohimiriza cyane ibikorwa hakaba ubushakashatsi. Ico ni gisata ca kabiri kijanye n'ubushakashatsi. Hagacaba n'igikorwa kijanye no guhimiriza abasanzwe bafise ububasha bwo guhindura ibintu n'ingingo mu bihugu. Ico biyita mu gifaransa plaidoyer. Urumva ari gisata ca gatatu ari ico guhimiriza hari bikorwa mu bihugu muri ivyo bihugu bijanye no guhimiriza ya mashira hamwe akitunganya agategura ingingo zo guhimiriza kugira ngo habe ingingo zifatwa zituma umugwayi ashobora kuronka ivyo akeneye ashobora kuronka amaserivisi akeneye n'ingoga bimworoheye kandi nkuko bibereye nkuko bitunganijwe mu gihugu ari n'ivy'igihugu kitaratunganya hakaye ibikorwa byo gutuma igihugu naco bagihimiriza kikavuga giti haragizwe no gutera intambwe kugira ngo natwe abagwayi bacu bashobore gutera intambwe. Ego murakoze mwatubwiye ANSS muratubwiye na pass ariko mu ntangamarara y'ikiganiro nabuze yuko kino kiganiro gifise intumbero yo guhimiriza yo indwi yahariwe kwipimisha. Mbega kuki indwi yahariwe kwipimisha? Egome murakoze. Indwi yahariye kwipimisha n'indwi ya iryo shira hamwe mpuzamakungu yashize mu ngiro kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020. Irishira mu ngiro muribuka yuko muri uwo mwaka isi yose yari yatewe yugarijwe n'ikiza cya corona 19. Byarahungabanije ibikorwa mu bisata byose bw'ubuzima bw'ibihugu. Hanyuma rero urumva ko no mu magara y'abantu cy'amagara y'abantu hatasigaye inyuma naho harahungabanye. Iryo shira hamwe rero ritireka turabe icokorwa kuko natwe twarahungabanye abagwayi abantu barashobora ko ariko barandura barashobora kuba ngaho baja kwipimisha barashobora ko batari kwaronka n'umuti ibishobora guhungabanya. Urabona muri kijya ngene byari bimeze hari ababugaraniwe mu mazu badashobora gusohoka nuko bivanye n'igihugu n'ikindi. Atereka rero turabe ngene twotegura indwi y'imisi 5 imisi 5 yo guhimiriza ingene abantu boba bagendana umugera. Bamwe yavuga umugwi wa mbere gisata ca mbere muri ya misata 3 abantu baba bafise bagendana umugera ati tubahimirize kugira ngo babye bipimishe canke tubashikira iyo bari bipimishe hanyuma tumenye yuko
abagwayi bahari baje ku muti abatari babizi. Iyo ni imwe muri za nzira zo kurwanya umugera wa sida, kuko umugwayi amaze kumenya ko agwaye, uko aja ku muti n'ingoga niko abatanguye kurwanya no kunesha umugera. Nuko rero iyo minsi 5 barayishiraho, ikiratangura mu bihugu bishika 35. Yego. 37 pardon. Yego. Muratubwiye igituma iyo ndwi yahariwe, mbega muganga Apollinaire turi kumenga muri studio za Kazoza FM, mwoba mupima mwebwe nk'abaganga bavuzi, mupima izindi ndwara izahe atari yo sida twumva? Murakoze kumpa ijambo. Nkuko Madame Ingrid bivuze, muri iyo minsi 5 iyo en plus yo gupima VIH turapima izindi ndwara, imigera ya hepatite B na C hamwe n'imigera yo mu bwinjiriro bw'igitereko cyo bita cancer du col de l'utérus, les autres cancéreuses du cancer du col de l'utérus, hamwe n'indwara abantu bandura iyo bahuje ibitsina batikingiye, cyo bita les IST, les infections sexuellement transmissibles. Hariho kandi n'ikindi tubapima indwara zikunda zibafata mu bihimba by'irondoka na hari n'inyuma mu gisusu, cyo bita les lésions de la marge anale. Muri yo en grosso modo muri iyo ndwi, iyo minsi 5 tubapima izo ndwara ko ndazikubwiye. Mbega atari muri iyo ndwi iyo yahariwe kwipimisha, izo ndwara murazipima mu yindi minsi isanzwe? Ego, mu kigo ca ANSS ca turiho izo ndwara zose turazipima yindi minsi naho itoba muri iyo ndwi yahariwe kwipimisha. Ariyo hepatite B na C mu bipimo basanzwe bagirira abagwayi abanywanyi bacu ku mwaka turabapima iyo migera ya hepatite B na C hama kwa 4 imisi yose kwa 4 mu gatondo kuva saa 2 gushika saa 10 turapima iyo izo réseaux pré-cancéreuses iyo sinzi ngene bivuga mu Kirundi. Na réseaux pré-cancéreuses ya cancer du col de l'utérus turapima imisi yose. Ni ibimenyetso byo kwerekana ko umuntu ashobora gukora cancer du col de l'utérus. Ingwara zifatiye kuyinjiriro y'igitereko. Igituma dupima izo ngwara sikindi. Ni ingwara utazomenya ko wagwaye n'ingoga. Umenya ibimenyetso byo byizo ngwa zimaze kwiyerekana wamaze kuremba gose, n'imenyetso bizimya inyuma y'imyaka nka 10-15. Umva rero duhimiriza abantu ko bipimisha hakiri kare ibimenyetso by'ingwara bitaraboneka, ko ibimenyetso by'ingwara bibonetse wosanga no kukuvura bitagishoboka. Mubyo ibimenye bagupima kare baca bakuvura hakiri kare ugasanga urakize. Niyo cancer du col de l'utérus bayibonye bakakivura urakira. Mugabo ni si ibintu uzobona uko nyene, uteza kuza kwa muganga bakabigupima, abaganga bagize babimenyere bakaraba ibimenyetso byayo hari byo afata amaraso n'ibindi baba oblige yo kugupima koresheje ivyuma dufise hajya, bakabona kushobora kubufise ivyo bimenyetso by'ingwara. Mu nyuma hari izindi examen baca bagutuma kugira bakonfirme nk'ayo réseaux pré-cancéreuses bivuze ya cancer du col de l'utérus. Iyo wabonye mu gipimo ko ushobora kubifise, hari kindi gipimo cya gutuma mu nyuma cyo bita amafroti vaginal, nico kiza kwemeza yuko ufise iyo ngwara, hama gaca kidufasha abaganga bazokuvura iyo ngwara. Muratubwiye ingwara mupima hanini ko ari za ngwara zitigaragaza n'ingoga. Mbega none bishitse umuntu yituye ikigo ANSS yaje kwipimisha izo ngwara mugasanga arayigwaye, mwebwe mumufasha gute? Mpereye kuvyo dukora misi yose nk'umugera wa sida yo je kwipimisha bakagira imana bigasangura ugwaye, ubwo nyene utangura umuti. Niko bimeze mu directive nationale mu byo tugendera ko mu gihugu no kwisi yose. Ubwo nyene utangura umuti bavuga ati dépisté baragupimye utangura umuti ubwo nyene. Iyo ni ku ruhande rwa VIH. Hama niyo ya hepatite B na C, muri aya makampanye tugira ya side, ikintu afasha twebwe ANSS kandi agafasha nabo dusanzwe dukorana. Iyo
nka tukabonye tugapima abantu nka hepatite B ako nakarorero ushaka kubona ati ibiharuro by'abantu tuko dupima abanywanyi bacu basanzwe bafata umuti hajya ukabona ko ari biri hejuru ivyo biratuma bimwe madame ngende vuba vya plaidoyer du plaidoyer ari muri leta araca nka bakorana na leta cyangwa bakorana na ANSS kugira barondere imiti iyo miti yabo bantu ko n'imiti usanga izimvye umuntu yo yigurira imiti yabo bantu kubaronka ku buntu kandi nk'ubu nka hepatite B imiti irahari mu miti isanzwe abagana mugera wa sida harimo imiti yabo imiti ivura iyo ngwara uva ko basanzwe wigwaye mu muti usanzwe uriko wewe uyu muti utarimo uvura hepatite abaganga baca bawushiramo turayifise ngaha hama ikindi ivyo bya hepatite C ntibi amapredo aracabandanya imiti ntiraboneka mo tubaza ko imiti bizokunda kuri iyo ca amarezo precancereuse ya cancer du col de l'utérus tugupimye tukabona ko ushaka kufisa ibimenyetso hama ANSS yonyene ikirondera uburyo ifadikanije nabo bafashanye bakagupima ico gipimo ca frottis cervico-vaginal mu kirundi singenza ukivuga barafata barapreleva baratoramwo hariya mu gihimba cirondoka c'umupfasoni co bita liquide biologique ama batwara muri laboratoire bagapima niyo iza gukonfirma iyo ngwara ari hama ariyo rero iyo bikiri hafi baca bakuvura ubwo nyene barakuvura cyo bita hysterectomy ni operation chirurgicale baca bakuvura kandi naho rero ni kindi kukuvura niho birazimvye gusumba gupima aho rero ANSS iragwana nyene karondera uburyo kuvuza abanywanyi ba naho amafaranga menshi vraiment hama abose twapimye turagerageza naho uburyo bugoye bose bakabavura bagakira muratubwiye kwipimisha ni kubuntu umuntu amaze kugwara niwe yirihira ivyo bindi bipimo biba bikenewe kugira ngo umuntu abone neza cane iyo ngwara canke ANSS igumi bafasha akaba ari kubuntu ANSS kuva ukiza kwipimisha gushika bagutora ingwara gushika bakuvuze byose ni kubuntu nta mahera bagusaba ANSS irayarondera iciye mu bafashanye bakabavuza bose bagakira mbega madame Jeanne kubera iki ANSS ariyo yafashe iya mbere mu guhimbaza iyo ndwi yo kwipimisha kurekana ishure haraja kunyunganira madame Ingrid ANSS yafashe ya mbere nkuko yamifata ya mbere mu bindi nashaka ndakumenyesha yuko nari nabivuze kare ANSS niyo ya mbere yatanguye kugurura ikigo cyo gukurikirana ku munsi abagendana umugera wa sida niyo yafashe ya mbere mu kuzana umuti upfufahaza mu Burundi no muri leta batarawutangura kuwutanga atarindi shira hamwe na rimwe riratangura kubikora ANSS rero novuga ntiyama igavye ihora igavye hari ikintu kije kubangamira amagara y'umuntu ANSS iba yakibonye igacitangura gukora igasaba leta bishoboka igasaba abo bose bikorana kugira ngo bagerageze igira alert kugira ngo bagerageze kurondera imiti canke ingene bakora ivyo bintu bitarashika kure nashaka ndabaha akarorero nkako kuri ku ngwara y'igitigu hepatite ANSS nayo nyene mu gisata cayo ca plaidoyer barakoze ikoresha ibiharura abaganga bayihaye barakora bakavuga bati ko hari abantu tubona bafise ingwara y'igitigu ko hari abantu tubona bariko baragira ingwara izinizi igacigira novuga nti ikigwa gitoyi bitari birebire kubera mwaca gisata nko bivuze Ingrid cha recherche bagaca baraba bakavuga bati sero prevalence y'ingwara irikiraduga mu bantu bagendana umugera wa sida aho rero ANSS cihaguruka ikavuga uti nyabuna naho turiko turavura umugera wa sida tubigejeje kure hari izindi ngwara zije kutwononera zizohava zidutwara abantu kandi twe dufite intumbero yuko ubugwaye ubanduye umugera adacapfa n'ubugwaye adasinzikara ANSS rero yama ari kuri vanguard yaratoye
plaidoyer iravuga ico kintu ca hepatite gushikaho abantu babimenyera. Ubu abantu basigaye bipimisha na leta isigaye ifise igisata programme nationale de lutte contre le VIH sida IST kimwe yavuga zangwa zifatira mu bihimba vy'irondoka na hepatite. Ubu rero tuba turonse abandi badufasha kuko ANSS ingorane ntiziri mu bagwayi isanzwe kurikirana gusa, haba hari no mu bandi bakurikirana n'andi mashira hamwe mu banyagihugu bose. Rero kwiki ca navuga nta ca campagne naho nyene yararavye iravuga iti tumaze umwaka wose imyaka 2 ahubwo abantu bataja kwipimisha uko bahora. Mu Burundi turashobora kuba tutagize izo ngaruka gose nko mu bindi bihugu kuko twebwe ntibatwugaranye, mugabo abantu baratinya kwegera abandi mu mamezire barriere. Ugasanga umuntu avuze ati singiye ndakwipimisha mpave niyandurira covid, reka ndayigumane iyi sida ntakizongira ntaje kwipimisha. ANSS rero iraraba iti iciye muri passe ko mumvise ko ariyo isanzwe irongoye passe, barahanana ivyimviro bati aba bantu bamaze imyaka 2 batariko baripimisha, none kugira umuntu yakserere abataronse umwanya wo kwipimisha reka tubahe umwanya wabo baze bipimishe, turabe ningena ibiharuro biriko biragenda, turabe zero prevalence ngene iri kiragenda kuko umugera wa sida urashobora kuba uri hasi ngaha mu Burundi, mugabo ugasanga uri kuraduga tuguma tugavye duhumirije na gatoyi urasubira kuduga. Ntitwayitsinze turiko turagwana tuyigabanya tuyitsinda, mugabo ntirahera gose. ANSS rero yamiri kuri avant-garde nakubariye ko arishira hamwe riri muri communauté, bari kumwe nawe n'igihugu bose gushika hasi, barabona ingorane z'umunyagihugu ngena zimeze. Izo ngorane rero baraza bakazikorerako kugira bazishitse imbere. Naho no bandagejeje gatoyi ndaja kubandanya kuvyerekeye turiho. Yego sinzi ko namunganira gatoya kuri ivyo avuze igituma ANSS yama iyo yama iraba imingwa aho bigeze gira ije imbere irongora abandi. Hari nko kuri aba réseau précancer ya cancer du col de l'utérus igituma tuyapima ku bantu baganzwe bagendana umugera wa sida. Abantu bagendana umugera wa sida bafise sinova ngo namahirwe bavuze 6 fois bafise amahirwe mabi bafise bavuga mu gifaransa 6 fois plus de risque de contracter le cancer du col de l'utérus que abandi bantu batunze bagendana bategana umugera wa sida. Umva nico gituma ku mwaka tuza kubapima tukaraba kurumva ko bari bageramiwe niyo ngwara kubera basanzwe bagendana umugera wa sida. Iyo ngwara bashobora kwifata gusumbya abandi basanzwe bakomeye nakora ngerongere. Akandi nashaka konganira ku cyo Madame Jeanne yaravuze ati kubera iki ANSS imbere ati umwera uviba kuvuga kwira igihugu cyose. Mwumvise ko ANSS iri mwishira hamwe mpuzamakungu yo kugwanya umugera wa sida kugira iyo ndwi yahariwe kwipimisha ijeho. Urumva ko yari mu biyumvira ico ciyumviro mu kucubaka no mu gupanga ishigwa mu ngiro ryacu. Hanyuma kandi rero kubera ugo ruhara igaca yongera ikaba ariyo ihetse ku mugongo mu bihugu indwi amashira hamwe 200 kandi nayo ikaba nahari iri muri iryo huriro mpuzamakungu nayo iraronka ibikorwa byose bitegekanirijwe ayandi mashira hamwe muri 200 nayo irimwo. Urumva rero yuko nayo muri abo bategerezwa kuronka gutunganya ibyo bikorwa kubishira mu ngiro yarimwo hamari gacayo rero ijana imbere nk'usanzwe ari imbere y'ayandi mashira hamwe kugira itanga akarorero keza ihimirize cyane kandi irondere n'uburyo bukomeye buzofasha no mu gushika muri ibyo bihugu bindi kugira ngo aha abagwayi bari bashobore gushikirwa ari benshi kandi neza. Tukiraho nyene mbega mubona abantu abarundi cyane cyane bazi ivyiyo ndwi izo ndwi yo kuza baripimisha bayizi ku rugero rushimishije canke haracariho intambwe ndende kubasigurira kugira baje mu nzira yuko ama bafise kwipfuza ko ama baje kwipimisha uko ni ibintu bipimisha ku buntu atari amahera bari. Gikorwa intambwe yaratewe kandi n'intambwe zizishimishije genda bivuga mfatiye mu karere meme no ku nivo yo kwisi yose ndavye ingene ibihugu amashira hamwe yatanguye kujamo kuvyitaba ivyo bijyandwi ubwa mbere 35 ubageze ku 60. Uravye n'amateste bakoresha
ayakoze mu bihumbi bibiri yakozwe mu gupima uwo mugera wa sida, iyo ngwara ifatiye ku gitigu, iyo gusuzuma ijya ngwara ifatiye ku kwinjiriro ry'igitereko, izo ngwara zifatiye ku bihimba guhuza ibitsina ku bihimba by'irondoka byagiye biraduga hose mu bihugu byose aho muri ibyo bihugu 37 byakorewemo, ariko rero igikorwa kiracari mu Burundi naho ibyo bikorwa byarakozwe. Iyo ndwi irategurwa i Bujumbura, iyo ndwi irategurwa i Gitega, iyo ndwi irategurwa mu Kirundo, ariko urumva ko ari abatatu gusa. Turifuza yuko bikwira igihugu cyose kuko bifise akamaro kanini cyane mu guhimiriza no mu gutuma abantu bamwe batari biyumvira ko boja kwipimisha bumva yuko ari umunsi wabo nawo gutera iyo ntambwe bakaja kwipimisha, hanyuma abasanze bafise baranduye bakaja ku muti. Murakoze cyane. Madame Jeanne, mukiriko muratuyagira vya ANSS, mwavuze ibintu vy'ikigo turiho, mbega bariko baratwumviriza bo kumva ikigo turiho ni ikigo kimeze gute, kiri hehe, gikora iki? Murakoze. Ego, ikigo turiho ni kimwe muri ya matena 5 muri ya mashama 5 yishirahamwe ANSS. Ikigo turiho rero novuga nti ni ikigo nico cyatanguye, kiri mu Kigobe hegereye PAF, ibarabara sindariti neze ngenda ryitwa mugabo uteruja kuri PAF, Avenue des Etats-Unis. Okay. Rero ico kigo cuguruwe neza na neza mu 1998. Urumva ko iminsi itari mike. Nico cyatanguye gukora ibikorwa vyinshi, ibindi bigo vyaje mu nyuma. Mugabo ibikorwa bibera muri ANSS ikigo turiho nivyo bibera no mu yandi mashami, ariko ku rugero rutangana, kuko ikigo turiho gifise novuga nti kigeze ku biharuro vyinshi mu bikorwa vyacu, kigeze ku bantu bashika 2,929 basanzwe bari ku muti upfufahaza. Urumva ko abo bantu atari bake bwo gukurikirana ku munsi ku munsi. Muri abo harimwo abana batoyi bari munsi y'imyaka 15 bashika 79. Hakaba harimwo ugwaruka rw'imyaka 15 gushika ku 24 bangana 296, n'abandi rero bakuze 2,554. Mu ico kigo nyene niho turahakorera ibikorwa nakubariye mu ihangiro twarihaye yuko atamwana yosubira kuvuka gwaye umugera. Ico turagikora kandi mu kigo turiho no muri ANSS washaka birashimishije, naho mu gihugu bikiri kure. Novuga nk'ubu aho tugeze kuva umwaka wa 2022 utangura, turamaze kwakira abavyeyi bibungenze bagendana umugera bashika 152. Abo bose abana babo barabapimye, basanga barabapima bageze ku mezi 18, bagasanga abana bameze neza. Urumva ko aho ANSS iri biriko biragenda neza. Twifuza rero yuko nahandi bofata iyo bakadufatira mu ngata kugira hose bigende neza. Hanyuma muri abo rero hariho n'uwundi mugwi w'abantu ANSS isanzwe ikurikirana, abantu novuga ntibari aho risk yo kwandura umugera wa sida, n'abantu mu mibereho yabo, mu bikorwa byabo, mu buzima bwabo basanzwe bakora umwuga ushobora kubatuma bo kwandura n'ingoga kurusha abandi. Aho novuga ni nk'abantu novuga sinovuga ko badandaza umubiri, abamaraya niko bakivuga. Hariho abantu bakoresha ibiyayuramutwe, barimwo abagore, barimwo abana, barimwo abagabo. Hariho rero n'abandi bantu bahuza ibitsina babisangiye. Abo bantu bose rero urumva ko ari abantu babangamirwa cyane n'umugera wa sida n'izo ngwara zose twavuze. Abo rero ANSS muri cya gisata cyabo cyo kubahimiriza kugira bikingire, baragerageza bakabinjiramo.
bakagerageza bakahamagara bakaza kwipimisha kugira nabo abasanze banduye baheze bavugwe hamwe n'abandi. Hariho n'abandi usanga batagenda n'indwara y'umugera mugabo bafise za ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka, bafise na za ndwara zifatira mu bisusu umuganga yatubwiye. Abo rero bose baraheza bakabakira kugira ngo babakize bonyene hanyuma ntibaje no kwanduza abandi kuko n'abantu barimo muri community n'abantu bari mu kibano. Abo rero bari abatari bake bashika ku 800. Abo bose n'abantu ANSS hajya mu kigo turiho isanzwe ikurikirana ivura nkuko muganga yabibabariye, ipima ibipimo vyabo, ibagirira ama-examen yo muri laboratoire, ibipimo byo muri labo, ibaha imiti, ibahimiriza, ibafasha kwiteza imbere kujya kosi yahejeje akabivuga. Kuvyerekeye kuraba rero hamwe bavuga bati ANSS yavuze iti abantu bose bamererwe neza mu miryango yabo. Ico gihe hariho ibikorwa tugira byo kubarabira umugera ugeze kugira ngo barabe ko imiti iri kirakora nkuko abaganga babitegekanya. Muri abo bantu rero novuga ko 92% bose bagirisha ibipimo nta ngorane kuko uraza barafise ngene bagukurikirana. Turafise abantu bakurikirana bitwa mediateur de santé, turafise abantu bitwa baremesha kiyago, ugwaruka abunganira runganwe bose bari ngaho kugira bakora ico gikorwa. Rero 92% baramaze kugirisha ivyo bipimo ku mwaka kugira barabe umugera wabo ko uri kuramanuka ibipimo by'abaho bigeze. Hanyuma 80 muri abo bipimishije 98% ibipimo byabo bimeze neza. Hamwe bavuga ngo ni charge virale indetectable ou supprimée, baganga barabivuga. Urumva rero ko n'abasanzwe bagwaye bafise amagara ameze neza. Ivyo rero tukabikesha bya bikorwa byose ANSS iri kirakora muri za ntumbero zayo yihaye, bimwe byo kubahanura, kubaremesha, prise en charge psychosociale, bimwe byo kubavura izo ngwara z'uguririzi, izo zindi ngwara ziza nk'ama hypertension ziza zivuye ahandi zihomeka ku ngorane bari bafise. ANSS gaca yiruka nabo bifashanije ikarondera amahera bagaheza bakabavura. Ico gikorwa cy'ugwaruka ruriko rufasha abandi. Ico gikorwa kijanye n'ivyo byose bya novuga nti gusuzuma imbanyi, consultation prénatale navyo nyene bibera hajya muri kijya kigo. N'ukeneye kuja ku buryo abusangaho gutandukanya imvyaro abusangaho. Urumva rero ivyo byose tubikesha abanywanyi bishira hamwe turiho batari bake bashika 600 arenga. Tukabikesha n'abakozi bishira hamwe turiho batari bake nabo bashika nka 60. Ego murakoze cyane muganga Apolline. Mbere yuko tuhava turangiza ikiganiro cacu, mbega mwubwira bariko baratwumviriza mwiyondwi tugira twinjiremwo yo kwipimisha neza na neza indwara bazokwipimisha ko n'indwara mubona zikunda kubangamira abantu ariko ntibavyitwararike cyane kwipimisha muri zo muzopima muri iyo ndwi tugira twinjiremo. Yego nkuko navuze kare muri iyi ndwi tuko dupima cyane umugera wa sida hamwe no gupima imigera ya hepatite yo B na C no gupima les opres cancer cyangwa ngera bivuga mu Kirundi ni kuraba kutoba ibimenyetso byuko umuntu bafise kanseri y'ubwinjiriro igitereko hamwe no kuraba naziya ngwara bandura abantu byo bita les infections sexuellement transmissibles zino abantu bandura baho bagize imibonano mpuzabitsina batikingi hamwe n'ivyo byo kuraba les maladies de la marginale, kuraba ingwara zo baziri mu gisusu ahakuru bakunze n'uba tubapima. Mugabo subi nyuma gato hari akantu aho tubigira gutyo ingwara ntizibuze. Igituma tugira izo ngwara dushaka hari kintu bavuze ikintu cya plaidoyer guhimiriza ko nk'iyi ngwara ya cancer du col de l'utérus hasanzwe hariho urukingo rucancu ko iterwa n'umugera witwa HPV, human papillomavirus ime mu gifaransa, mu Kirundi ngani kibaho. Hariho
mu bisanzwe hariho vaccine yayo naho ngaha mu Burundi turatangura kwigira mugabo ni plaidoyer ishi iyo ibihari bagakingira abana bakiri bato les jeunes filles bafite imyaka entre 9 na 14 selon OMS bagafata iyo vaccine bataratangura imibonano mpuzabitsina biratuma batazogwara iyo ngwara urumva nk'iyo ni moya yo gukinga ko iyo ngwara irandagata mu ntuze mu gihugu ni plaidoyer niyo cha uko vaccine ya papillomavirus iba introduit bayishiraho muri ama vaccine basanze batanga ku bana hama sinzi ko novuga ingorane duhura nazo nijanye n'uburyo ko nakubwiye ibyo bintu byose dukora ya ANSS irondera uburyo ifatikanije nabo bakorana birazimbye hari igihe usanga n'abagwayi tuba tubarindiriza ati werindira ntiburaboneka mugabo mu nyuma bose bigahera abo batoye ingwa babavuye bakize muri izo ngwara mutubwiye muzopima muri Indwi ni yahe mu buvuzi mukunda kubona iriho ku bwinshi abantu kwera ukutamenya ko abantu kutamenya ko yipimisha hakiri kare turamaze kubona nk'ubuhunye no gubiharuro tugeze ko nk'ibi vya cancer les autres cancers za cancer du corps de cervix mu bihumbi 2021 mu bagore amajana 210 twapimye twarashoboye kubona 27 muri bo bafise amarezo ari suspect iyo ngwara baca barabagira ibyagzamira kugira confirmation ya frottis cervicale frottis cervico-vaginal ica yemeza iyo ngwara mu nyuma ya ANSS arondera uburyo barabavura barakira muri uyu mwaka mu mezi 6 ya mbere uyu mwaka turi mu 2022 premier semestre tumaze gupima 57 muri abo 57 harimo 10 bari suspect iyo ngwara hama iyi kampanye itanguye kuva kwa mbere gushika ejo imisi 2 lendi mardi hajya muri turiho honyene navuze byo muri turiho tumaze gupima 47 muri abo 47 harimo 5 tumaze kuronka bari suspect mu minsi 2 urumva ko ari benshi niyo ngwara tubona ifise ntuzenye iri ku murindi munini yego nico gituma abantu bo kwijukira kuza baripimisha kandi mubahimiriza ko no mu Ndwi iza tubana tubapima imisi yose ku wa kane mubandanye yose ego madame Ingrid imbere ko turangiza ikiganiro mbega twovuga ngo uri mu kigo ANSS afise akarusho akahe gusumba abandi uri mu kigo ANSS afise akarusho yuko mumvise yuko hariho amaserivisi menshi ibikorwa byinshi ashobora kuronka kandi akabironka kuri gusa kuva agitangura kwipimisha gushika bamuvure bamushire ku muti bamuherekeze gushika wamugera naho yaba basanze awufise awugendane mugabo ari umuntu afise amagara meza ari umuntu ariko arakora ibikorwa by'iterambere nk'abandi bose ariko arakora ibikorwa byo guteza imbere igihugu abona imbere agahimbagwa n'ivyizigiro byinshi nk'abandi bantu kubera yuko yaronse ibyo bikorwa ayo maservice umufata mu mugongo hanyuma kandi arafise imbere yiwe iryo shira hamwe ridasinziriye ryiyumvira rihimiriza abashobora gufata mu mugongo umugwayi ahereye kuri leta ihereye ku bandi bashobora basanze bafasha amareta gufata mu mugongo kugira ngo amagara meza amere neza atera imbere mu bihugu abatwumviriza bo bava bagira ngo ANSS yitogwa n'abafise umugera wa sida gusa nivyo canke sivyo oya sivyo n'abandi yakira bose kubera amagara y'abantu nico n'umuntu agira amagara meza imbere y'ibindi yego muratubwiye akarusho umuntu ashobora kuronka ari mu kigo ANSS mbega nico kimwe no mu kigo turiho ko mwabuze ko ari antenne ya ANSS ego ibyo ushobora kuronka muri ANSS byose urabironka mu kigo turiho nkuko bironka no ku yandi mashami ya ANSS hamwe twababwira Kirundo Makamba Rumonge na Gitega byose urabironka hanyuma ANSS irafise akarangamutima
nunganira Ingrid ico uronka kindi uri muri ANSS akarangamutima kayo karatuma umuntu yiyumva irafise akarangamutima ko kuja hamwe gufashanya solidarite irafise akarangamutima ko kugira inguvu kutagira aho wegamiye yakira bose ntitandukanye amadini ntitandukanye imigambwe ANSS irugururira abo bantu bose bayituye hama mu kandi karangamutima kayo ni ubuntu l'intégrité sinzi ko ndagize kuriko l'intégrité la dignité ni kuvuga rero umuntu ari muri ANSS arisanga ukumva ko winjiye mu umuryango gufasha ugukura kuremurura urusyo wari wikoreye rw'ivyiyumviro n'umutwaro ego hari ico songerako ego muratubwiye ivya ANSS imbere yuko turangiza rero ikiganiro cacu mbega iyo ndwi ko ibuca itangura kuri wa mbere abantu bazokwipimirishiriza he hari bibanza vyoba bihari abantu bazokwipimishiriza ko kugira ngo wakurikiranye ikiganiro cacu yumve aho ashobora gushika indwi yaratanguye twatanguye ego yaratanguye tuyirimwo yatanguye itariki 21 gushika kwa gatanu 25 uko babivuze imbere biriko bikorwa bibera ha muri mu kigo cya ANSS cha turiyo kiri mu kigo aha Avenue des États-Unis iri bajya PAF hamwe ni muri antenne ya ANSS igitega hamwe na antenne ya ANSS iri mu kirundo biraho hatatu hone biri muri ivyo bibanza bitatu eko ndamwongerera katoyi hariho iyindi centre twa centre remuruka iri kuri Avenue Bututsi muri Rohero naho nyene ANSS yaragira irahashira ikirindiro kugira kubera hazugwaruka gwinshi kugira babegere naho nyene biriko birahababera ego abagomba kwipimisha baje hamwe muri aho muhejeje kudondagura habaye hane mushizemwo naho Rohero ego ndabashimirire ku kiganiro ciza twakoranye ego bakunzi ba Kaduza FM nino ngaha rero ikiganiro twako turaremesha kigarukiye cari mu ntumbero y'indwi yahariwe kwipimisha mukaba mwahumviye ibitari bike ariko kandi mwumvise ko ikigo ANSS bashobora kubafasha mu buryo butandukanye ikandetse mwumvise na pass uko ikora ndabatumira rero kuza kwitabirira iyo ndwi twarayitanguye muje kwipimisha mwipimisha ku buntu ntaco basabwa ego ntaco basabwa rero ndabashimira mu bw'imwese mwagikurikiranye kuri micro mwari kumwe na Lorita Flavia Kitegetse nari kumwe kandi ngaha muri studio na Madame Jeanne Kabanga ndabashimiye murakoze cyane ndashimiye kandi na Madame Ingrid Dosikitu twari kumwe ngaha muri studio ndabakengurukiye cyane tushimire kandi na muganga Apollinaire Nkuru nziza murakoze cyane murakoze nshimire na King Leandre yamfashije kugira ngo amajwi abashikire nshimire na Lies yari karamfasha kugira ngo amasanamu mushoboye kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook ndabatumira rero kubandanya mwumviriza ibiganiro bica kwisamirizi yanyu Kaduza FM naho ubutaha umushinga